aradusuzuma kandi natwe tukagomba ko twisuzuma. Iri jambo narihawe muri iyi minsi, maze iminsi ntembera ahantu henshi. Imana yambwiye ngo mbwire abantu, umuntu uwo ari we wese yisuzume mu myaka yiwe amaze. Yisuzume mu myaka yiwe amaze, abone iyindi myaka asigaje. Mbega imyaka usigaje, Imana yambwiye ngo mbwire abantu guhera ku myaka 40 kuduga gushika ku myaka 60, ndababwire ngo ndababwire imburi ivuye ku Mana, bisuzume barabe muri iyo myaka iminsi basigaje kuba mu isi. Yesu nahabwe iki? Mbega muri twebwe canke muri wewe, muri jewe numaze imyaka 58, Imana interetse nabazigaje nka 20 canke 15. Mbega iyi myaka yanje nsigajemo noyikoramo ibikorwa by'Imana gute? Yesu ahabwe iki? Mbere Imana ishirambwira ngo umuntu uwo ari we wese atora ikaye yandike ngo aharure imyaka yoba asigaje n'imyaka amaze. Mbega umuntu w'imyaka 40 canke imyaka 50 canke imyaka 60 mu kubaho kwiwe abona asigaje imyaka ingahe yuko yoyikoramo ibikorwa by'Imana? Yesu nahabwe iki? Numvise umuntu wa mbere yabayeho yamaze imyaka ingahe? Imyaka 960 n'ingahe? Mbega uyo muntu ariho? Tumwumva muki? Tumwumva amajambo, tukamwumva no muri Bibiliya. Ba Yohana, bande basabakuru w'abizera b'Aburahamu, mbega bariho? Tugirente, twisuzume iminsi tugizente dusigaje, n'iminsi dusigaje n'ingene umuntu yokora ibikorwa by'iki. Ndababazwa n'umuntu amaze imyaka 80, imyaka 50, 40, ugasanga ariko arasubira inyuma akongera. Hari hirya yahebye mu myaka 25, imyaka 30, hari hirya yahebye aciye abisubiramo. Urumva ko kaga? Haleluya! Yesu ahabwe iki? Twisuzume mu minsi tugizene, dusuzume iminsi isigaje, turabe ingene twoyibamwo. Hano muri kino gisagara hashobora kuba abatunzi benshi bariho, ariko umutunzi ugasanga ariko aragandwa n'ibyo agizente n'ibyo afise, bikanga ko akorera Imana, akavuga ngo jewe ndi hano n'itunga ryanje. Mbega iryo tunga azoricana mu ijuru? Imana ihabwe icyubahiro. Nabonye muri iyi minsi y'amajambere ingene turiko turava muri uru rupfu, batwambika impuzu nshasha ngo tugirene, ngo ntagire n'icasha kimwe umuntu agenda atwaye. Yesu ahabwe iki? Imana rero twisuzume mu minsi tugizene dusigaje, ngwenda nidusesangura ingeso zacu, tuzisuzume, tugaruke kuhoraho. Yesu nahabwe iki? Aya niyo majambo Imana impaye ngo ndabahe namwe dusangire. Imana nihabwe iki? Twisuzume mu minsi dusigaje. Icompa ishengero rya hano mukisuzuma. Icompa ishengero rya hano mukisuzuma. Icompa nanje nkisuzuma. Haleluya! Icompa tukisuzuma, icompa ukisuzuma, icompa tukisuzuma mu myaka yacu, imyaka yacu dusigaje.
ewe abantu bose bagiye, ariko natwe tuzogenda twisuzume mu gikorwa turimo abakozi b'Imana. Yesu abumvise ijambo ryose ry'Imana, Imana nibahezagire. Haleluya.